imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Lieutenant General de Police Gervain Ndirakubuca, umushikiranganji wa mbere, narahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, ku ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi yiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'Uburundi n'abarundi, mwubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose, mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ibyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabenegihugu wose.